bara ngo Imana ivuganye nanje ibi nukubesha kubera ikatokubwira ati Imana yambwiye ibi bakubwira ibintu vy'ububeshi we nawe ugaca uvyemera kugira ngo usubire inyuma. Shalom shalom bantu b'Imana, ndabaramukize amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Hanyuma ndashimira Imana kuba yongeye kuduha umunsi nk'uyu wo gusangira ijambo ry'Imana namwe mudukurikirana ku ijambo ry'Agakiza TV. Rero ntarandiriye reka mpereze uwo turi kumwe nawe abaramuce kugira ngo aca agenda asengeye n'iri jambo tugiye kwiga kuri uyu munsi. Turamuhaye kaze. Ndabaramukije abariko baradukurikirana mwese. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Reka nsengere ijambo ry'Imana. Imana ibane natwe kugira namwe muritahure rigire aho ribakuye kandi rigire n'ico ribafashije mu buzima bwanyu. Turagushima mwami kuko uri Imana nziza ukora ibikomeye ukabidushikanya isana akanya n'umunota n'isegonda tugivuga bikemera n'abariko baradukurikirana ubane nabo bazigame ijambo ryawe mwami uri mw'ijuru rigire akamaro mu mitima yacu no mu mitima ya benshi. Mwami twasamika iminwa yacu nawe abari we wivugira udutwikishe amaraso yawe y'igiciro kuko ari we twizigiye wadupfiriye ku musaraba igetse Mana uzokwamura indiho ibihe n'ibihe. Turaziwe kuri nyinshi kandi kuvyumva ni mu izina ryawe ryera. Amen. Urakoze cyane kudusira mu maboko y'Imana. Imana ibahezagire kandi ihezagire n'abariko baradukurikirana ku ijambo ry'Agakiza TV. Ivyo rero tugiye kwiga uyu munsi ni ivy'abigira abavugishwa n'Imana nk'uko mubona buzuye ku isi yose kandi no kumenya kwara bukuri. Imana irufashe cyane gose. Ibi ni ibintu mwaba mwabonye, mwaba mwakurikiranye ku ma YouTube, mwaba mwakurikiranye ku ma Facebook. Ubu hari yadukiza abantu benshi bigira yuko ari abavugishwa n'Imana, kandi muri bo nkatwe abakristo tukwiye kubitondera. Imana irufashe cyane gose. Tukwiye kubitondera kuko tutabitondeye tuzosanga bariko baragira ante baratuzimiza. Arivyo rero tugiye kuraba mu gitabo canditswe nande na Yohana wa mbere. Mu gitabo canditswe na Yohana wa mbere igice ca 4 ku murongo wa mbere taza kugeza ku murongo wa 6. Reka nsabe bahadusomere Yohana wa mbere igice ca 4 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Ndasoma mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo ry'Imana havuga ati gusuzuma abavugishwa n'Imana ko ari abukuri. Abo nkunda ntimwemere impwemu zose ariko mugerageze impwemu ko zavuye ku Mana kuko abigira abavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi. Murabyumva iryo jambo ngo abo nkunda ngo nimwemere iki impemu zose ariko mugerageze impemu ko zavuye hehe ku Mana. Iryo jambo ndaguma twande turihagarika ku gatonyi. Abo nkunda, murumva iryo jambo ry'Imana ngo abo nkunda ngo ndagoma mande mugirene ngo musuzume izo mpemu zose mubona ziriko zirabwira abantu ngo twebwe ngo turaza dusengera abantu ngo abavwaye amadayimoni akabavamwo abagize iki bakagirane. Izo mpemu zose Yesu ariko aratubwira ngo tugomba tugirene tukwiye kuzigerageza ko ari impemu z'ukuri. Muntu uri kurandaba ukwiye kugerageza. Bandanya. Ku murongo wa 2 havuga ati iki abe arico kibamenyesha impwemu w'Imana. Impwemu yose yatura Yesu Kristo ko yaje ifise umubiri iba yavuye ku Mana. Haleluya. Kandi impwemu yose itatura Yesu atyo ntiba yavuye ku Mana. Haleluya. Kandi iyo mpwemu iba ari ya Antikristo. Iyo mwumvise ko izoza kandi n'ubu iramaze gushika mw'isi. Mweho muri abava ku Mana, bana bato kandi babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Abo nabava mu isi nico gituma bavuga ivy'isi
ab'isi bakabumvira. Tweho turi abava ku Mana, uzi Imana aratwumvira, utava ku Mana ntatwumvira. Ico nico kitumenyesha impwemu y'ukuri n'impwemu izimiza. urakoze cyane. Murumva ijambo ry'Imana riratubwiye tukwiye kugerageza impemu kwari z'Imana, ngo kuko muriko muraraba abigira ngo nabavugishwa bamaze kugira ante, bamaze kuba benshi kuri iyi si. Bantu b'Imana muriko murankurikirana ku ijambo rya TV. Ibi nivyo ndiko ndabesha jewe, si ijambo ry'Imana ribitubarira. None ijambo ry'Imana kuba ribitubwiye tukaba tubisomye muri Bibiliya, batubwira ati ngo baramaze kwiyadukiza kuri iyi si. None sivyo biriko biraba. Genda ku ma YouTube sibo buzuye, genda ku ma Facebook sibo buzuye. Imana idufashe cyane gose. Mu makanisa niba ariko barasingiza amakanisa kumva ati ngwezo ngo naka ngo n'umuprofeti, ngwezo naka ngo ninde. Muntu uri kurangurikirana uza ati jewe ndazi Imana yanje, ndazi Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, iyo Mana yuko ariyo Mana nguye gusenga. Wewe ntukirukire muri abo bantu, banza ugerageze yuko ari abukuri, ubanza ubarabe kandi uzabamenya yuko ari abavugishwa bukuri cyangwa ari ab'ibinyoma. Imana idufashe cyane gose. Yesu yaratubwiye ati uzoza kubwira ngo ngoma ndagusengere akakwaka amafaranga, uzomenye yuko atari umukozi w'Imana. Ariko ubu basira amafaranga imbere, bakakubwira ati imbere yuko ndagusengera bisaba yuko ubanza kumpereza amafaranga. Imana idufashe cyane gose. Nawe uri kurankurikirana ukabona abantu bakora ibintu nk'ivyo, ukwiye kubitondera. Izo ni za mana ziva kuri inde, kuri Antikristo. Yesu adufashe cyane gose. Amen. Imana idufashe cyane gose. Rero muri uri kurankurikirana abo bantu tukwiye kubitondera. Ndagomba umugore wanje nawe agira icyo avugako imbere yuko mandaye. Imana idufashe cyane kuko abigira abavugishwa n'Imana benshi muri iki gihe ni benshi. Ijambo ry'Imana riratubwi atabo nkunda. Murabyumva? Abo nkunda ntimukirukire abo bisi bazoza babahenda ngo je ni jewe Kristo, ngo ni jewe nkiza, ngo ni jewe ntanga amatungo niya gusengera, ngo uzoronka imiduga magari, ngo uroja mu bihugu bitandukanye. Bariko barakubesha. Senga Imana yonyene urumva kidukunda, niyo yatuburiye kugira ntitwirukire abo bisi, kuko abo bariko barakoranwa na Satani, kuko bariko baraguhenda kugira nawe uzojane nabo mu muriro wa gihonomo. Dusenge cyane, dusome ijambo ry'Imana, niho uzotahura by'ukuri bajya abantu katarabukuri. Kuko ni wasenga ugasoma ijambo ry'Imana, Imana izokuvugana nawe, Imana izokuburira kugira ntugwe muri wa muriro wa gihonomo. Imana idufashe cyane. Amen. Kandi ngo baza bavuga ngo bagirane, ngo bakora ibitangaza. Urumva ngo barakiza abagwaye abafise amadayimoni ngo bakayabakuramwo, ngo abafise kansere ngo zigakira, abagwaye ingwara zose bakaza kubwira ngo barazikiza. Reka ndakubwiza ukuri muntu uri kurankurikirana, Satani arabahereza imbaraga ziwe. Izo mbaraga abahereza ibintu baba biri mu maboko yabo bimeze nk'amasanyarazi yagukorako, wowe ugatarikira hariya ugaca wibaza ngo ni Imana ngwizene bimuhaye imbaraga. Kubera iki? Bamwe uzosanga bafise amahereni, bamwe uzosanga bambaye amasheni yabikurabisha ko wewe ugatarikira hariya. Muntu uri kurankurikirana, Imana irinzi guha imbaraga, rizaguha ayo masheni, rizaguha izo meta, ariko Imana izaguha imbaraga. Ni nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nibagusira ku ikiganza ciwe akagusira ku mutwe uzakira, ariko atambaye izo meta, ariko atambaye ivyo bisheneti. Ariko ndakubwiza ukuri, dufise Imana yacu ikiza. Imana idufashe cyane gose. Dufise Imana yacu igirane ikiza. Iyo Mana niyo dukwiye gusaba yonyene, nitukirukiriza izindi mana zitamenyekana. Izo mana zitamenyekana tuzireke, kuko dufise Imana yacu ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana dukwiye gusenga. Amen. Imana idufashe cyane gose. Iyo niyo Mana yonyene dukwiye gusenga. Ntukirukire abo bantu wumva ubona ku ma TV, ntukirukire abo bantu ubona bariko barakora ibitangaza. No, bariko baraguhenda. Imana idufashe cyane gose. Amen.
hari abandi rero uzosanga banakubesha bakakubwira ngo kugira ngo ukire indwara zawe ngo genda ngo ugufate ngo uze urarya ivyatsi ngo niyo izo ndwara zawe zisa zikira. Murumva bene data, ngo niyo ngo amadayimoni baguteye ngo aca kuvamwo ukaza ngaho ukahurura ivyatsi. Ibi ndiko ndabababwira naravyiboneye ndabibona kweri. Umuprofeta ariko arabwira abantu ikanisa ryose bikagenda mu ntuze mu ipori bakahura barya ivyatsi ngo kugira ngo amadayimoni abavemwo. Abandi nabo bakaza ngaho bakabicarika mu mabase ngo ko barabogesha amazi ngo kugira ngo amadayimoni abavemwo. Muntu w'Imana uri kurankurikira, aho nimubona yuko bene data dukwiye kuba magabe tugasenga Imana yacu yonyene, akaba ariyo tubaza tukabaza ati mbe Mana ibi biriko birakogwa nivyo canke sivyo? Kandi Imana izagira izoduhishurira itubwira ati ibi bintu kweri ntabwo ari ivyo. Imana idufashe cyane gose. Rero umuntu w'Imana uri kurankurikirana ube magabe n'aba bantu bigira ngo n'abaprofeti ngo Mana naka ngo yamuhaye imbaraga ukumva ngo ndafise dadi wanje. Muntu w'Imana wewe umaze kwakira Yesu ube magabe n'aba bantu, kandi ibi ndiko nabikubwira. Kandi nabo bantu nabo barafise igihano bazohabwa. Imana idufashe cyane gose. Kuko uri kuraraba n'abapasiteri bubu baza kweri gutwetura abakozi b'Imana nabo basigaye baza kurondera imbaraga kuri aba pasiteri kuri aba profeti nabo bakabakurikira. Ugasanga bamwe nabo ngo nzego ndaguhereza igari hivi ngo ndakubaze uyo muntu azaguhereza igari ninde atayikuye kwa Satani? Cyangwa akaguhereza iyo gari ukozosanga nawe uri kurayishura mu buzima bwawe bwose. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Reka twongere dusome abikorinto ba kabiri ku murongo ku gice ca 11 turaza guhera ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Abameze batyo ni intumwa z'ibinyoma n'abakozi bagunga bigira intumwa za Antikristo. Muravyumva ngo ameze guco ngo nabaki ngo ni intumwa z'ibinyoma. Imana idufashe cyane gose. Abo ni babandi bamwe bariko barahenda abantu ku mativi, bamwe bariko barahenda abantu mu makanisa bakababwira ati ngo genda ugurisha utwawe twose ngo niho uzocuronka iki ngo uzocuronka ubutunzi. Bariko baraguhenda muntu w'Imana bakakubwira ngo genda nguze kurya bijya vyatsi ngo niho uzogucukira indwara zawe ngo genda werekana ubusa bwawe bakakogesa amazi ngo niho ucukira indwara zawe. Reka ndakubwiza ukuri dufise Imana yacu, Imana ya Ibrahimu na Isaka niyo Mana dukwiye gutakambira kuko ariyo Mana ibona ukugogwa kwacu, ari ibona ubugwayi dufise. Haleluya. Amen. Ariko nitwirukira izo zindi mpemu mbi, izo mpemu za Antikristo, izo mpemu nituzirukire. Bandanya. Amen, amen, amen. Kandi ivyo ntibitangaza. Kandi ivyo ntibitangaze. Ngo kuko Satani yigira umumarayika w'umuco. Nuko sikigoye ko abakozi biwe nabo bigira nk'abakozi bukugororoka. Imana idufashe cyane gose. Iherezo ryabo rizohwana n'ibikorwa vyabo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Ndababwiza ukuri bene data ngo kandi ngwico mukwiye kumenya ibi bakora ntibigizene nibitangaze kuko na Satani ngo yigira umumarayika w'umuco. Ivyo bintu igeza muragyumva ngo kuko na Satani ngo yigirane umumarayika w'umuco, yigira umumarayika w'umuco. None abakozi biwe boreka kutabikora? Imana idufashe cyane gose. Mumenye ko na Satani ngo yari umumarayika w'Imana. Ico kiri mukwiye gukimenya, azi amabanga y'Imana. Rero n'abakozi biwe ntiboreka kugirane kubikora kuko niwe abahereza ubusobozi, abahereza imbaraga.
turaryumva iryo jambo. Imana idufashe cyane gose, Imana idufashe cyane gose, ngo kuko nawe niwe abahereza imbaraga. Rero nawe uri kurankurikirana, ntugakurikira abo bantu bigira ngo bavugishwa n'Imana, ntugakurikira abo bantu baguhena ngo ugwaye ingwara ngo zizahera, ngo ugwaye ibiki bizakuvamwo, ugwaye ibi n'ibi bizakuvamwo. Ndagomba yuko igicigwa iki ni gice ca mbere, turokijana n'ikindi gice ca 10 n'ikindi gice ca kabiri. Imana idufashe cyane gose. N'ikindi mukwiye kumenya, Satani asobora kugira ante kukwereka ico kintu ko ari ico. Dufate akakwereka yuko ugwaye, akakubwira ngo ugwaye ingwara kanaka. Kubera iki? Niwe yagizene, niwe yayiguteye. Imana idufashe cyane gose. Akakwereka ati wewe ari amadayimoni ari muri wewe kanaka, kandi ari we yaguteye ayo madayimoni kugira wewe agirene aguteze ubwoba. Muntu uri kurankurikirana, reka dusenge cyane, tugumye Imana yacu, aba ariyo Mana yonyine tukwiye gusenga tugasaba, kuko ariyo Mana tutakambirika twumva. Naye abo bandi bose abo bivyaduka baduce kuri iyi si bigira ngo naba profeti, ngo naba bishop n'abande, abo bantu tubigigwe kure. Ariko tugirene dusenga Imana yonyine, kuko murumva ijambo ry'Imana riratuburiye ati ntimujeyo. Kuko Satani nawe yahaye imbaraga abo bantu kugira bakubwire ngo ugenda urya ivyatsi niho uzoharigwa, ugenda urya ivyatsi ngo niho uzoronka amatunga, ngo niho uzokira ingwara zose ugwaye. N'ububesha akakubwira amajambo ngo bara ngo Imana ivuganye nanje. Ibi nukubesha. Kubera ikatokubwira ati Imana yambwiye ibi nibi, bakubwira ibintu vy'ububeshi we nawe ugaca uvyemera kugira ngo usubire inyuma. Soma cane ijambo ry'Imana niho urotahura, usenge cane nawe Imana izovugana nawe. Ivyo bitangaza baguhena ngo Imana ngo izogukorana hari Satani, niwibaririra Imana vy'ukuri ati Imana je ndashonje ndakeneye umpivyonja, Mana ndakenye ivyo nambara, umphivyo namba. Imana izobiguha kuko Imana ntitetereza, kandi uwayisenze Imana mu mpwemu no mukuri izogukura kw'ikiganza. Ivyago vyose bizoba bigomba kukubako Imana izobikuburira. Ntitujeyo kuko abo n'abisi bariko baraduhenda. Dufise Imana yaraduhaye mpwemu yera, dukwiye kumukoresha nk'uko yayiduhaye. Ntiducike intege, kuko niwasenga cane nawe uzosengera abagwaye bazokira, abazoba bafise ivyaha uzobasengera bahinduke bihane bave mu vyaha barimwo. Dusenge cane ntiducike intege, dusome n'ijambo ry'Imana, kuko murumvise ijambo ry'Imana vyose biraritubwiye ati ntituje muri abo bantu bazimiza, kuko na Satani yari umumarayika w'umuco. Ntiducobogore gusenga cane, tubandanye tuguma kugakiza. Imana idufashe cyane gose. Amen. Ariko mumenye, mwebwe muriko murankurikirana, mumenye yuko namwe ubwanyu murafise mpemu. Ariko iyo mpemu ntimuzi kuyikoresha, kandi iyo mpemu ntimuzi kuyihamagara. Impemu muri nayo musoborana mwebwe kwisengera, ari ingwara mufise, ari ibibazo mufise, Imana ikababonekera kandi bigahera. Ndagomba yuko nzobandanya ikindi gice ca kabiri ndababwira ingene nanze niruka muri abo bantu. Ico ni kiri gice ngomba kubabarira ingene niruka muri abo bantu, numvise aho bari nkabakurikira. Reka dusenge. Data wa twese wo mwijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ugomba be mwisi nkuko biba mwijuru. Uduhe ivyo kurya uyu munsi, uduhebere ivyaha vyacu nkuko twahebeye abatugiriye nabi, ntutujane mu bitwosha nabi, yamara udukize wa mubi, kuko ubwami n'ubusobozi n'icubahiro ari ivyawe ibihe bitazoshira. Amen. Data ndagushimiye, ndagukengurukiye kwijambo ryawe Mana dusikaniye ubwoko bwawe.
ndagushimiye ingene wabanye natwe kuva dutangura tukaba duhezeze turi kumwe nawe umwuka wawe wera watumanutseko. Mana ndagushimiye ndagukengurukira. None iri jambo dushigiye ubu bwoko bwawe ndakwinginze ngo nabo ribagirire akamaro. Bamwe bahora biruka bakurikira abo bakozi b'Imana bavugishwa b'ibinyoma. Mana gwera nibamara kumvira ijambo ryawe, nibamara kumva ubutumwa bwawe, nibongere kubirukira, ariko baba bafukame baguhamagare, bamenye yuko uri Imana udacagura, bamenye yuko uri Imana uhamagara wari we wese kugira ngo akuzeko, umuhe imbaraga, umuhe ubushobozi. Ariko bareke kwirukira abo bakozi ba Satani, bareke kwirukira abo bakozi b'ibinyoma. Mana yera, Mana y'ubushobozi, ndakwinginze gutacinga buri muntu wese ariko aradukurikirana. Abantu benshi bariko baradukurikirana bagwaye ingwara zitandukanye zituma biruka muri abo bantu babahenda ngo barabakiza ingwara. Mana ndagomba wowe urungika umwuka wawe ubatacinga aho bari, nyama bari mu bitaro, ubiyereke bave muri kiya gitanda bajyanyeko bakire, uzabwize neza. Waravuze ati ngo mwami musengeranira, nani ndabasengeye ndabasize ku ikiganza cawe. Mana ubatacinge, utacinge namwe bose batakuzi, bamwe bose bazimiye, bamwe bose batakumenya wewe uriwe. Gwera kuri isaha n'isegonda bamenye yuko uri umwami w'abami, uzabwize neza. Urakoze cyane data wo mwijuru, urakoze kubanye natwe kandi ugiye kubandanya Imana natwe. Niki ni gice tugiye kuzosohora naco kari kizagirira akamaro mu bantu bose bazaba bariko baradukurikirana. Uzabwize neza nkanda bigusavye nizeye kubwaye no kubw'ubusobozi, ni mu izina ryawe ryera, amen. Imana ibahezagire, tuzadusubiraho ubutaha. Bye bye.